Shalom shalom bakunzi ba Kenati TV ndonge kubaramutsa amahoro y'Imana igihe tuko turaganira ari Pastor Ciza ndabaye kaze ku yundi munsi wa kabiri tuko turaganira ku ijambo ry'Imana ndiza kumusuyeje ko mwashikaye kubakwa hari ikiganiro twatanguye message twatanguye tuko turabandanirizaho kuri message twari tumaze ingayo tuko turaganira aho tuko turaganira message yatugira ngo ubu doke intambara ni imwemu ku munsi ejo kwa mbere twari ko turaganira tubona neza ndiko ndabereka neza bega kubera iki umuntu ashaka gufata umwanya kwiga ijambo cyangwa afata umwanya gusenga hama kisanga ariko aracika intege kubera atakiba cirebanga ikintu cyose kiba hari impamvu mbega biva kuki muri make harakantu ngo bako mutahura kugira ngo igihe cyose kurasenga wamara imbaraga wamara itoto muziba bw'imwemo endoge kuba ikaze ku yundi munsi wa kabiri two turaganira zamuri biganje bya tumaze rusenga Imana data in the name of Jesus ndagushimiye cyane gushimira umuntu wese ko turaganira muri kino kiganiro ndagushimira umuntu wese ukuna ari karuba kwa mijambo ndareka ubwenge bwa burabuzuye iyo bumva ijambo batahura ibirenge byo navuze ibyo ndabyatunda byizeye izina rya Yesu amen nuko rebe nratanonge kwa ikaze mu kiganiro twise Imana niyo buhungiro mukamugikurikirana iminsi yose uhere ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa Mungu kuva isaha imwe ndiza ko bashikara kubakwa cyane nje ndakibashikiriza kwa Pastor Ciza kandi zera yuko mumaze kunyumva ku biganiro byinshi hano ndiza cyane reko muri ko murafashwa muri kino kiganiro turaganiraho reka noneho tumanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo twumve ico mwe mu Imana atubwira mu ijambo ry'Imana ziba musi weje twasomye ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana 17 umurongo wa 14 none ndagoma ngo tubandanize ngaho nyene kandi nizeye ko muri ko murubakwa cyane ndasoma mu izina rya Yesu harambwira ngo nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanka kuko atarabisi nkuko nanje ntaruwisi haleluya haleluya uyari Kristo Yesu ariko avugana amajambo yera maze kurangiza igikowa cyamuzaye mu isi agiye gusubira kwa data ariko arangiza ku majambo aravuga ngo data nabahaye ijambo wampaye maze aravuga ngo bari mu isi ariko sabisi hari ikintu dasanzwe ngo bako tuganira ngaha nyene umaze wumva ingene Yesu yavuze ngo data bano bantu wampaye bano bantu nacunguye ati bari mu isi ariko mu isi ntabwo ari wabo bwamundire gisigura ko hari handi hantu umuntu aturuka hari handi hantu umuntu akomoka atari mu isi uko Yesu yakavuze muri make dusima gatoyi tabona ingeri Imana yaremye umuntu Imana mukure umuntu yavuze ngo turi umuntu ase natwe dusanzwe twizi ko Imana ivuze biba bibaye ubwo ako kanya nyine Imana ivuze ngo turi umuntu ase natwe umuntu mu Mana yaragizene yarabayeho Imana ivuze ngo turi umuntu ase natwe yarabayeho mu Mana gisigura ngo umuntu ni mwe mu Imana yaje kugirana yaje kure mu muntu wayo Imana ikora ikindi gikowa kigira kabiri kugira ngo igaragaze umuntu imuzane ku mugaragaro imuzane mu bigaragara Imana ikifata umukungugu wo hasi irawubumba maze iheje kumba ico kibiribiri iciterekamo wa muntu Imana yagirante yaremera muri yo gisigura rero ngo umuntu abaye mu bice bingahe bibiri hari mwe mu Imana ari wo muntu hakabona ikindi twita umubiri yenda wita inzu umuntu agenderamo ariko rero inosi umuntu abayeho ibyimviro by'umubiri birashobora kuganza umubiri birashobora kuganza imhemu ugasanga umuntu ariko abaho arongoye n'umubiri aho yorongowe n'imhemu rero naje kubaganiriza kugira ngo umenye neza kubera ko umuntu ashobora gushaka gusenga hama agacika intege kubera ko umuntu ashobora gushaka gusoma ijambo ry'Imana agasanga yacitse intege doke hari abantu babiri doke bakubamwo wowe uri mwemu hakaba n'igihande cy'umubiri rero imwemu n'umubiri nibihuza kubera ntibiva hamwe nibukomoka hamwe imwemu yavuye ku Mana mu ijuru ariko umubiri wavuye he wavuye mu ivu gisigura rero imwemu n'umubiri wawe ni ibintu bigomba kugwanyana kubera ntibikomoka hamwe rero ndagomba kubwira tawura neza iyo umuntu ariko arasenga aba ariko arabaho ubuzima bufatanye ni wabo iyo umuntu ariko aragira ijambo aba ariko arabaho ubuzima bufatanye ni wabo iyo umuntu aje kurya iby'umubiri dufata umuceri ibiharage doke ibifatanye n'isinyere gisigura ngo umubiri nawo uri kurafungura ibiva hehe ibiva iwabo iyo rero turabimenya ko imwemu ikomoka mu ijuru cyangwa umenye ko umubiri ukomoka mu ivu ushobora gusanga uri kuragaburira umuntu umwe wenyene uri kuragaburira umubiri wonyene ugasanga uravyiha mu mubiri ariko mu mwemu ugasanga utera wonda ugasanga umubiri wawe uraguka ariko imwemu igatera yonda ariko umenye neza ngo imwemu irafise ikomoka n'umubiri urafise ukomoka niyo mpamvu Yesu yavuze ngo data bari misi atari kisi abanka kubera atarabisi ripata kabare rakesitaya uno munsi ndagomba tuganire ubimenye neza mba ni gute nobaho nacikinege mu ryo gusenga harakantu kamwe ngomba kumenya kubera Yesu yavuze ngo abantu banje bishone
iki bishwe no kutamenya nibyo bituma umuntu akora ibintu nabi ugasanga ibintu nareka arabikora uko yategeza kubikora ariko arakora ibintu mu mwanya utariwo ibyo yategeza gukora mu uyu mwanya yabikoze mu wundi mwanya rero ntabwo mumenye neza mbega wewe ubayo mu buzima ubuhe mbega wewe doke iki Imana iharura wewe umuntu iharura Imana iharura cyane iharura impemu yayindani muri wewe kwari uwo mubiri wowe uzosubira mu ivu kwari muri wavuye mu ivu ariko impemu nayo izosubira ku Mana niyo mugomba kumenya neza ndagomba kubaho uko negeza kubaho umubiri wanje uganzwe n'impemu yanjye umubiri wanje urongorwe n'impemu yanjye umubiri wanje nugomba kurongora impemu yanjye harakaru kama negeza kuvuga nigeze gufata kuri no jambo Paulo yavuze ngo mfata umubiri wanje nkawuhindira umuja gisigura ngo umubiri n'umuja ariko impemu niganje rero nigeze kubwira umuntu umwe ati igihe worongorwa n'impemu igihe worongorwa n'umubiri gisigura ngo urongorwa n'umubiri ndabigereranya n'umubosi ariko arategekwa n'umuboyi muri make umuboyi iyo ari mu rupango akora ibyo bamubwiye ariko rero iyo bihengamye nakuru byohengama maze umuboyi ategeka umuboyi akagisiyone kuri portayi amabosi agende yugurure ivyo ntibibaho rero nagenda kugira ngo impemu yawe ni yari bosi impemu yawe ni yari patro umubiri wawe nawo n'umuja rero ntugomba gukora ibyo utegetswe n'umubiri ugomba gukora ibyo utegetswe n'impemu yawe umubiri wawe uganzwa n'impemu yawe hageze gusenga umubiri no gutegeka ngo ntusenga kubera umubiri ukomoka mu ivu umubiri ni wo kwemera gusenga ega bene data apara kuvuga ngo ega ndagomba gusenga ngo maze bikanga ego umubiri wawe ni wo kwemera gusenga doke uwo muri wawe ni wo kwemera kwiga ijambo kubera umubiri uri muhira raketaba mpamvu ndababwira ngo iri kurasenga uba uri kurabaho impemu yawe iri kirabaho iyo uri kurajya ijambo impemu yawe iri kirabaho menya ngo umubiri utungwa n'ibiva mu ivu ariko impemu yawe itungwa n'ibiva mu ijuru kubera umubiri wawe wavuye mu ivu niyo mpamvu utungwa n'ibiva mu ivu mpamvu ubona ugafungura umuceri ibiharage ibijumba ibirayi doke ibyo kurya bitandukanye ivyo bitunga umubiri kubera n'umubiri wavuye hehe wavuye mu ivu ariko impemu yawe ntabwo itungwa n'ivy'umubiri impemu yawe itungwa n'ivyo mu ijuru kubera nayo nyene yavuye mu ijuru arepatabaya ragepa bererata ndasenga cyane kugira ngo uko muvyibusha imibiri yanyu ariko mwibuke kuvyibusha impemu zanyu kugira ngo uko mufungura mu buryo bwanyu bw'umubiri mwibuke ko hari uwundi muntu aganje cyane muri mwebwe adafungura ivy'umubiri nimukarongwe n'imibiri yanyu ariko murongorwe n'impemu y'Imana nzima ivy'umubiri untegetse sivyo nkora umubiri wanje utegekwa n'impemu yanje umubiri wanje n'umuja impemu yanje niganje umubiri bwiye gusambana sindawemerera umubiri bwiye gushwana sindawemerera umubiri bwiye kuroga sindawemerera umubiri bwiye ibyo ubwira byose sindawemerera ariko umubiri wanje n'umuja ndawutegeka ndawubwira aho uja ndawubwira ibyo uvuga ndawubwira ibyo ukora arepataya irimantarabareya thank you zamuri biganza bya dusenge tuzobandanya message ku musejo data in the name of Jesus ndagushebe ku muntu wese ikarumba ijambo mwese najya kiso ndandeka bidasanzwe shikare kumubako bidasanzwe shikare kumugaragara ko in the name of Jesus ndandeka ngo ubuzima bwe bw'impemu buganzo bw'umubiri nakaganzo n'umubiri kwera muri wavuye mu ivu kandi uzosubira mu ivu ariko impemu yawe data yavuye kuri wewe kandi izogaruka nenda senze cyane kugira ngo abantu barongorwe n'impemu nibakangazwe n'umubiri mu izina rya Yesu amen. Mwaraheza go cyane umunsi mwiza gose.